muri NDUFACOM company muriko murakora ibiki muri kino gihe? Muri NDUFACOM company turafise muri kino gihe turiko turakora ibintu vy'amatara, turiko turagira ibintu vy'ama plaque solaire. Ibintu rero turimwo ni ibintu twizeye neza kandi bikora neza. Bantu b'Imana, umuntu adafise amatara yo muri NDUFACOM sinzi ivyo arimwo. Na matara twizeye duha abantu ibintu tuzi neza ko bikomeye. Muri make dutanga mvuge ubwoko bw'amatara dufise muri NDUFACOM. Vyoba vyiza banayamenye kugira umuntu kubera ko nagiye mbona abantu benshi bavuga ngurumva ngo tukuma twumva ngo mwagiye kwakiriza abantu umango ntituramenya mutanga amatara ameze gute agugwa gute se muyatanga ku buntu nibaza ko tugize Imana tukakuronka abo uboneraho umuco bakawuronka neza. Nivyo rero reka ndabisigure. Muri NDUFACOM turafise amatara y'ubwoko butandukanye. Hari ivyo twita amakite, hari n'ayandi tugurisha uko nyene. Rero ivyo bita amakite turafise ukuntu tubidandaza. Turashobora no turazunguruka mu ntara zose z'igihugu cose. Nta hantu na hamwe aho buri hose turahagusanga tukuzaniye amatara yacu. Kite ya mbere igugwa miliyoni 2.5. Turaguha televiziyo écran plat ya 40 pouces. Tukaguhana amatara ane. Urumva ufise inzu inzu y'ivyumba bitatu turakwakiriza no muri salo na televiziyo vyose tukagucomekera. Tukaguhana batterie zitatu na plaque yayo. Tukaguha amacable d'installation vyose turaguha. N'amacable d'installation biba biri kumwe cyane. Narinzi ngo umuntu murabimuha agashaza kwigurira amatsinga. Oya vyose turabimuha usivye ko n'umufundi tumubaha. Turabishikana iwawe tukaca tunaguha umufundi azovyestara. Wowe uriha izo 2,500,000 gusa. Ivyo aho uba turahagusanga n'umufundi vyose. Ako nako nakarusho gakomeye kwe. Umuntu kumuha amakiti ukamuha n'amacable d'installation ukacumuha n'umufundi abimukorera. Cane gose. Akanda gakunze. Uvuzi ya 2,500,000. Hariho iyindi ya 2 millions. Naho turaguhana televiziyo ya 32 pouces. Tukaca tuguhana amatara ane. Naho nyene tukaguhana batterie zitatu. Tukaguhana n'intuze tukaguhana n'amacable d'installation. Tukaguhana ivyo vyose nkuko nabivuze ku mugigo wa mbere. N'ahandi nuko nyene. Rero hariho nibindi vyo miliyoni. Kite ya gatatu nayigugu miliyoni. Jewe nzobaho kubera ari jewe nyene nibeshejeho. Utiteze umuntu, utamuteze amaboko umuntu. Ukuri nagomba ndakubwira ko mu Burundi harakazi. Mu Burundi ntushobora kubaho nabi mu gihe ufise ubwenge bwo kurondera. Okay, be blessed wherever you are ku mpande zine z'isi. Muri umugisha kubana nino TV ni imwe mu ziriko zirabikora hano mu gisagara ca Bujumbura. Ndamushimira Prince Keys aba hari kugira duhereza amasanamu y'akarorero. Jewe mumaze kumenyera nitwa ndi kuri Oleonce the son of Dr. Vlove aka Dicom aka the ambassador. Today I got the beautiful queen ever yitwa Gakiza CHERISSA. Santia. Nako kariko. Santia. 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 Iyo zina riva mu ruhero rimwe. Akanako narinzi. Santia ndarizi ayo mazina menga nayo ni Espagne ni he. Hari ibihugu bafise amazina avugitse mwene uko. Okay. Papa niyo yize. Yize muze. Akandi kantu nibagiye iyegereza mikoro igome nko kuvara. Kandi kantu nibagiye bariko baragutazira hano nakantu kavuga mugasinzi n'imbaraga atazirana ngo umwana wo mugiti. Mugiti barako. Mugiti wasize barako. Mugiti wacu barakomeye cyane bameze neza. Bameze neza. Ako nyene mwana uri n'umwana wo mugiti kabisa urumva ingene uvuga. N'ikirundi uragiprononce. Uvuga gute? Uvuga gute? Ko nyene uvuga. Simvuga ikirundi neza. Oya ukivuga neza nyene mugarimwe akantu nyene ko guprononce n'ikirundi. Ni kirundi nyene ciwacu waje. Ego baje. Nuko wawe. So bashobira keneye ko itondora abantu birenze uko navuze amazina. Muga nivyo ariko usanga ufise umwidondoro munini.
ni wibwira abantu gatoya bamenye umuntu tugiye guteramana n'inaka. Okay, ku mazina yanje nitwa Gakiza CHERISSA, nkabandi umukozi wa NDUFACOM company. Yego mwidondora nkabandi umwana wo mugiti. Umwana wo mugiti kano kantu babandanye bakamashoninga ahantu kumba nimba batarana bimenya bazomenya impamvu kaba kariko, ariko kandi ndababaze mumuravye n'umwana ntimubona ko abari uwo mugiti koko. Sinsohoka kuzuba. Ibintu byo gutambuka naho n'amaguru twigeze kugendana ahantu s'urusaku utambuka nk'iminota nk'itatu canke ine wagirurire. Wagirurire. Ndahibutse. Gutambuka akantu gatoya gusa kuva ku ikaburimbo kugera nkajya wagirurire. Ariko ubwo buzima uba wumva buryoshe canke ku rundi ruhande umwanya umwe burabangamye. Oya, ni byiza yuko utaba umuntu uguma uca mu abantu bose bakubona mu bintu byose ugasanga uri mu bintu byose. Ni byiza ko uba ufise ibintu bamwo n'ibindi bitaba bikeneye kubarizwamo. Ni byiza ko CHERISSA baramuzi muri NDUFACOM mbwa ntibamuzi mu bintu byose. Yego, ariko CHERISSA yindi kote utavuze sinzi impamvu utanayivuze nuko haro n'ivyigwa runaka uri kurakurikirana ariko kabikurikirana uramaze gutangira kubikora mu bintu byitwa sinema. Jano narahakurabuswe naho nyene. Ndi umukinyi wa sinema ndundi. Voilà. Sinema ndundi ndayikunda cane nubwo ntaragaragara muri vyinshi mugabo sinema ndundi ndayikunda cane. Yego. Uzohava ubonekana muri vyinshi ryari? Konzi hana bakurondera ari benshi kugira umuntu akore. Niwe wabaye uribitse cyangwa uvuga teka mbanze nongereza ubumenyi? Oya, ndibitse gatoya. No kongereza ubumenyi byose ariko nta muntu amenya, urumva agitangura ntaca amenya byose. Umuntu yamafise ibintu iminsi yose yiga je ndafise abantu bankurira muri sinema ntegerezwa kuguma ndaba ivyo ndabiga ko ni vyinshi. Oye, tukitangura wavuze no kuri NDUFACOM naho turi turamiye kuri TV gusa uri mu gisata ca NDUFACOM company cagutse. Tumaze iminsi cyo kubana no ku matere gusa kandi dushobora kubivuga nticunabivuge neza. Nyabona utuyagira muri NDUFACOM company muri ko murakora ibiki muri kino gihe? Muri NDUFACOM company turafise muri kino gihe turiko turakora ibintu vy'amatara, turiko turagira ibintu vy'ama plaque solaire. Ibintu rero turimwo ni ibintu twizeye neza kandi bikora neza. Bantu b'Imana, umuntu adafise amatara yo muri NDUFACOM sinzi ivyo arimwo. Na amatara twizeye duha abantu ibintu tuzi neza ko bikomeye. Muri make dutanga mvuge ubwoko bw'amatara dufise muri NDUFACOM. Aya byo byiza banayamenye kugira umuntu kubera ko nagiye mbona abantu benshi bavuga ngurumva ngo tukuma twumva ngo mwagiye kwakiriza abantu umango ntituramenya mutanga amatara ameze gute agugwa gute se muyatanga ku buntu. Nibaza ko tugize Imana tukakuronka abo uboneraho umuco bakawuronka neza. Nivyo rero reka ndabisiguye. Muri NDUFACOM turafise amatara y'ubwoko butandukanye. Hari ivyo twita makite, hari n'ayandi tugurisha uko nyene. Rero ivyo bita makite turafise ukuntu tubidandaza. Turashobora no turazunguruka mu ntara zose z'igihugu cose. Nta hantu na hamwe aho buri hose turahagusanga tukuzaniye amatara yacu. Kite ya mbere igugwa 2.5 miliyoni. Turaguha televiziyo écran plat ya 40 pouces. Tukaguhana amatara ane. Urumva ufise inzu y'ivyumba bitatu turakwakiriza no muri salo na televiziyo vyose tukagucomekera. Tukaguhana batterie zitatu na plaque yayo. Tukaguha amakable d'installation byose turaguha. N'amakable d'installation biba biri kumwe cyane. Narinzi ngo umuntu murabimuha agashaza kwigurira amatsinga. Oya, byose turabimuha usivye ko n'umufundi tumubaha. Turabishikani wawe tukaca tunaguha umufundi azovyestara. Wowe uriha izo 2.5 miliyoni gusa. Ivyo aho uba turahagusanga n'umufundi vyose. Ako nako nakarusho gakomeye kwe. Umuntu kumuha amakiti ukamuha n'ama câble d'installation ukacumuha n'umufundi abimukorera. Cane gose. Akanda gakunze. Uvuzi ya 2.5 miliyoni. Hariho iyindi ya 2 miliyoni. Naho turaguhana televiziyo ya 32 pouces. Tukaca tuguhana amatara ane naho nyene tukaguhana batterie zitatu. Tukaguhana
n'intuze tukaguhana n'amakabure d'installation tukaguhana ivyo vyose nk'uko nabivuze ku mugigo wa mbere n'ahandi nuko nyene. Rero hariho n'ibindi vy'umuriyoni kite ya gatatu nayo iguga umuriyoni naho tuguhana ventilateur tukaguhana batterie zibiri tukaguha amatara 5 tukaguha câble d'installation tukaguhana na plaque bihuye. Iyo ni kite y'umuriyoni. Urumva abantu bataraturondera wumva gute? Ndiko ndumva ari igihombo gikomeye. Ndiko ndumva harimo igihombo gikomeye cyane. Kuko nari nzi yuko nk'abijya wahereye ko basi ko ari nk'imiliyoni 5-7. Kuko ijya TV yonyene wavuze nimba zimeze nk'izonzi zihakwa gushikira ry'amahera byose ubiteranije. Urumva twebwe harimo umugambi wa leta na banke mondiale. Urumva no kugira abantu bose ahantu hadashobora gushika amatara bazobobonesha. Hama tukaba duse n'ibindi vya 500,000 by'amajana 5 navyo baraguhana amatara 3 bakaguha batterie imwe bakaguha ama câble d'installation bakaguhana na plaque yayo. Hariho n'ibindi vya 370 navyo birahari. Urumva n'umuntu afise makeya baramwestarira akaguma yaburudise mu kubona. Muga hejuru wahereye ku mabateri 3 bose babandanye babahana ayo mabateri. Bateri ni co kimwe mugabo uko ugenda uragura ibisumbasumbanye niko bakongera bateri kandi uko plus ukoresha bateri imwe ntashobora gukoresha kumera nk'ukoresha bateri zibiri. Urumva umuriro uba wiyongeye. Naho bitandukane n'amabateri bwoko ki ko hari ibindi abantu bagiye bamenya hano umuntu agura nka bateri ukabona nk'inyuma y'ameza ngahira vyimvye. Siziya bateri twebwe bateri tubaha turafise akantu karegera umuriro hari ibintu kadashobora kwemera iyo urashobora kugakoresha cyane umaze kugakoresha cyane koko iyo ica yihagarika ukabona ibintu bizimye mugabo bigasubira bigakora urumva ntiyemera ko uyigora muri make ntiyemera kuyigora. Hama akarusho rero k'ivyo vyose nuko dushobora kuguha ideni muri NDUFACOM. Come on muratanga n'ideni? Yego. Kubera ibintu byacu turavyizeye cyane turashobora gutanga ideni. Rero mu gutanga ideni nukwaye ushobora kugura ivyo vya 2,500,000 ukavuga ati je ndase 1,250,000 turashobora kuguha tukaca dutako tukaguha amezi 4 yo kudusubira kutwishura. Hama urumva kuri kiti mwimwe urashobora kuriha igice hama ikindi ukazokituriha mu mezi 4. Nukuvuga kuri ajya makite yose umuntu ashobora gukomanda akayironka muga afise ica kabiri cayo ategeza kuyigura akabara yatanze no kuvuga igice hanyuma yandi mu mezi 4 tukaca tuyamuhisha kandi tukabaha garanti ya 6 mois ibintu vyawe biriko birakora neza. Nico nagira mbaza ivyo bafise garanti ngana gute? Barafise garanti ya 6 mois. Murabizi iyo mugiye mw'isoko muragenda mukagura ikibateri baguha imisi 2-3 asha ntusura kubaza ngabo twebwe tuguha garanti y'amezi 6. Uretse naho turase n'andi matara mato hari gugwa 20,000 hari gugwa 30,000 hari gugwa 80,000 nayo ayo ni yandi umuntu adashoboye kuvuga ati jewe ivyo binini ntavyo noshobora muri NDUFACOM turorohereza abantu bose kandi n'ubishoboye arashobora kugura iryo rya 80,000 akagura irya 30,000 naryo rirafise ico rikora. Ibino bintu byanyu rero byose bikoreshwa n'izuba cyangwa ushatse ari byo ushobora gucomeka no kumera. Byose bikoreshwa n'izuba twarabiravye neza turabona ko regidezo amatara aguma acika tutoyizera turavuga ati kumbure reka turondera ibikorana n'izuba regidezo mu gihe yacitse dukoreshe ibikoreshwa n'izuba. Nasigura neza nimba ariko ndakumva yuko nano mu gisagara umuntu abishatse nabyo nawe nyine arashobora kubishiramo. Ego birumvikana cyane kabisa NDUFACOM hejuru cyane yubahwe urumva yuko muri ko muratorera umuti ikibazo kinini gihanze abarundi batari bake. Wobwira iki abantu uno munsi babona ugwaruka bakamera nk'abagwihebuza yuko menga nta buzi buhari bokora mbere ugasanga bahese baja mu ngeso mbi menga barihebuye ko hano hanze atabantu babaho buzi atabintu byinshi bihari byo gukora?
Mana yanje mu gihugu c'u Burundi jewe nukuri nakubesha ubuzi buruzuye mugabo twebwe nyene nitwe dutegerezwa gucreate ubuzi kindi naco tukitaho tukareka ko kumenyera ko twojya twicaye tukareka kumenyera kumenga akazi kazodusanga aho turi hubwo tukakura amaboko mu mpunzu tukarondera mu gihe umaze kuja mu tuntu n'utundi ukaba barikiriza ushobora kubura ayo kuntu baho kindi naco se gucreate ibintu vyawe kandi bikaguha amafaranga atari impaka ngo ndindiriye nandika ka message ngo nkeneye ngo 50,000 iki ivyo oye kwa mubikora imisi yose bivaho n'abantu bakugaya bazi ugasanga abantu batanguye kukuvuga nabi mugabo ni wamenyera yuko uzokora ukavuga ati jewe nzobaho kubera ari jewe nyene nibeshejeho utiteze umuntu utamuteze amaboko umuntu nukuri nagomba ndakubwira ko mu Burundi hari akazi mu Burundi ntushobora kubaho nabi mu gihe ufise ubwenge bwo kurondera no kuvuga ngo nimba ndiko ndakumva bisaba gusa kuvuga ati je ndavyutse ndagiye gukora ego ukavyuka ukareka kugumuryamya arega diko nta cizana mu buzima ikintu cose urakirondera mu gihe rero uvyutse ukarondera uraronka kandi nta muntu n'umwe arondera ngo abure mu gihe ufise umwete wo kurondera rero umuntu wese je no muhamagarira kugira iki kurondera kandi akabishamwe umwete n'umutima ubikunze ntibabone gusa ngo ni beza hano harateye ibintu wumva umukobwa ngo abonye ari mwiza agacaza mu zindi ngeso ukamenga ubwiza bwe buzomugaburira vyonyene atari karakora ataca ahereza iminwe oya ivyo birica kandi biramugaza ubwiza ntigisigura ko ari bwo buzima bwawe oya kuba mwiza ni vyiza nube mwiza mugube n'umuntu akora arega n'abagabo canke abahungu bakinira umukobwa akora urashobora gushika mu ngo rugo ugasanga ubuzima buranse umugabo arapfuye umugabo arapansiyonye ku kazi baramwirukanye uzoca umuta none rero ubuzima bwose ubwiga imbere y'uko uzobubamo rero ni vyiza ko wiga ubuzima bwo kurondera utitaye umuntu n'umwe kandi n'Imana iravuga ati mureke kwizera umwana w'umuntu wowe woca umwizera ngo afise ngo ibihinda ngo afise amazu ngo afise ngo ibiki ukajuza ngaho ukavyizera wumva vyoba vyiza rero ukuye amaboko mu mpunzu ugakora wow CHERISSA tugushimira cyane ku kanya wafashe nizera yuko n'ibindi byinshi bazoza barabibona biciye hano no ku matere hose tukabandanya kuva mu bwiza tuja mu bundi yego cyane mwakoze kuma umwanya wanyu sinzi uko nabashimira ndabashimiye gose hama karibu muri NDUFACOM mutwiture turabatunganiriza cyane gose turabashikanira ibintu byanyu muba mwashimye aho muri hose tukabestarira inzu yanyu igasigara yakaka mwakoze cyane turabakunda bye bye